umbeshe ikintu cerekeye amafaranga jewe umva nikibazo akagupromising amafaranga ntayaguhe ntuyampe canke tugakorana akazi kajanye n'amafaranga ukanjye ayo mahera nukuri ndababara mu kazi ndabitahura ariko umuntu yakwemereye amahera ntayaguhe gute bikubabaza ego umuntu akwemereye abarayi wawe gute se kandi gute umbwira kuza kumpa amafaranga hamukaje yanyema kandi yavu mwavye akanyara abakobwa biki gihe cyane nera ninjyajya kandi cyane Champaro genera na rumuntu wiwe wa mbere wa hafi mu bintu bijanye n'ibi bintu vya filme ya mbere amarasa amwe twari kumwe mu kurondera inzu canke mu kurondera ibi twari kumwe iyi filme isi n'imisi twari kumwe no mu kurondera inzu arambwira ko ashaka gutegura anniversaire ndamubwira ati nta kibazo zanshiremo none nko kubona umuntu nka Nera vyari vyitwa yuko mwizeranye akugira ibintu nk'ivyo onya umuntu wo kwizera wumva arinde hari ubujyajya busumba ngaho wibaza ko ubwo bujyajya bwavuye kuki isi n'imisi ni filme mari musanzwe muri kumwe cyane aka kanya ko muri ko mutari ko maracana waka bizoca bigenda gute nivyakunda kanyica muri filme azonyica mvemo aziyaranshwa bigenze canke azanye ibintu vy'ubujyajya nabi nimba ari sene zari zisigaye nampereza amahera akuye tuvaneko ahubwo yareka akanabigira na filme yaramaze guhera akaba ari haza kunyereka ubujyajya byari kuba binumvikana muganyereka ubujyajya na filme atarayiheza ega aho yashaka kugera yahageze nimba yahageze ni bon mugabo abakinyi ba filme muri kubujyajya Hello murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko bari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na je Omario kuri Yaga Tech TV ndakwibutsa kugira subscribe kugira tubandanye twubaka umuryango munini so uyu munsi nakiriye umukinyi wa film bamwita Loxana. I'm sorry. Nkuko mubibona rero ni umudemo wa fresh kabisa. Yambaye bien ariko kandi akina neza film. Turaza gushira muri comment section link ya filme yakinye. Ariko reka amazina mwakire abaramutse yongere abidondore. Welcome. Hello abakunzi ba Yaga Tech mumeze neza. Najuna musi dukorane namwe. Turyoherwe muje muri commentaire munadusapotinge mugire n'amapartage menshi yes hari ikintu mbona numva ngo abantu bavyibushe ngo nta mutima mubi babifitiye nivyo nta mutima mubi vraiment abantu bavyibushe nta mutima mubi bafite cyangwa ukana n'umundi kakiriwe n'umuntu avyibushe kugire agire iyo rementanya nyene rize rivuge ko ari ukuri oya n'abahungu bato barabivuga ko abakobwa bavyibusha atamutima mubi bafise niyo mpamvu kumbe ubuhungu buto bwose bwiremeye kibidemo binini ntarabibona mu mariage menshi yuko abagore banini batwagwa n'abatipe bato kubera iki none abahungu namwe muvyibusha murongora abakobwa bato tuzobaza ngo bavyibushe je sindimwo kabisa nawe tuzomuzana nagira urimo agenda baye bagenda gereranya ukunda avyibushe bato oya je nkunda umukobwa afite umutima w'urukundo sindabivuze amataye aho ni sawa hama nawe ukunda umuhungu afite tayi oya tuvye amataye tubireke uyise nko kukuja mu ruhande rwanje rero ico kibazo ntacyo mfise ntacyo no kwishura nta nyishu mfise hajya Loxana iyo yashavuye akenshi niki kintu kiba camushavuje ariko ibintu bishavuze umuntu ni vyinshi ikintu nyene umuntu ashobora gukora kikakubabaza kuko twarimwo tuvuye ko abantu bavyibushe ntimuri abantu bakunze gushavura niki kintu rero gishobora kuba ko mu buzima bwawe kigatuma ushavura mu buryo bwihuse iyo mbeshe canke ukanyigira ko umukunzi kandi ndabizi ko rinjyajya birambabaza
Yego. iyo umuntu akubesheje nka gute Amafaranga ico cambere. Umbeshe ikintu cerekeye amafaranga jewe. Umva nikibazo. akagupromising amafaranga ntayaguhe Ntuyampe. Canke tugakorana akazi. Kajanye n'amafaranga ukanjye ayo mahera. Nukuri ndababara. mu kazi ndabitahura ariko umuntu yakwemereye amahera ntayaguhe gute bikubabaza Ego umuntu akwemereye abarayi wawe. gute se kandi Gute umbwira kuza kumpa amafaranga hamukaje yanyema. ni nkuko umuvyeyi nawe nyine ashobora kwemerera umwana ati turaza kurya midi ariko indya zikabura Aho rero aho upfumureka kuyanyemerera. Ibaze nkubo nambwiye uno munsi ndagucorera aya mahera aca nja gusaba akadeni sha. erega nawe usanga ntaba ari we hari igihe aba yizeye aho hantu ahantu yagenda nawe akayabura Ivyo rero sindabitahura jewe kubera unyemereye ikintu utegerezwa ko takimpaye urumva uba wambeshe. muri make wewe uha agaciro ivyo bintu aza kuguha ntuha agaciro umutima yagizeho ko kwiyumvirako Reka ndaguha akarorero. Uno munsi turavuganye unanyemereye n'ifanta ntayigusavye ukanambwira ati genda uyino. Nkayino ngo vyanse vyagenze uko ejo mu gatondo. Ejo mu gatondo nkarindira wapi. Ku mugoroba wapi. Hahantu nagiye gutora ca kintu ntimumva ko baza kubona ko je ndi njyaje. Bo uyu muntu acha kubwira ngo genda ngo utora ngo ifana ndariha ni wari ngorane ariko umuntu akubwira ati mviriza hari akadiri nziga ni kaca mu ndaza kugurira ifana hama umuntu akacereka kuyiguruka cumugira umwansi nawe ntiwumva yuko wikunda kurusha akanoti karagoye nuzi ko aka amafaranga n'umwana w'Imana yagutse kubera yaragurishijwe baramukura kuvuga ubujuju yagize rero muraboha agaciro cyane akareka inoti n'ubwenge yagize iyo noti w'inoti urayizi wewe kandi abigeme b'iki gihe musike mushira inoti imbere kurusha n'urukundo nayo mpamvu n'ama depression yabaye menshi ntimukira umuhungu ngo arabakunda ahubwo muraba ivyo umuhungu afise muri abo bantu ariko je sindiyo amajambo ariko uravuga baza ko twayibagiye ariko muri abo bantu erega urukundo n'amafaranga biratandukanye urukundo n'amafaranga biratandukanye hari umwanya w'amafaranga n'umwanya w'urukundo wewe ukundana n'umuntu atakazagira nugendana gute nawe atakazagira nyine none akazi iyo tuvuze akazi twumvira none okay nta kazi ufise uri kuraza umpenda urukundo atakazi ufise tuzoshikana heje nawe ariko araguhenda urukundo urukundo aragukuryamye ntayarakabuze nta kazi nta muntu abura akazi ironderere wenyine akazi ushobora gukora uronke nico gihumbi ku munsi ucinjiza kubera ko abakobwa dusigaye dukora natwe turakora tukarondera kandi yavu mwavye akanyara abakobwa b'iki gihe cyane cyari niho nasomye ku kinyamakuru numva ngo umugore ngo yarakwise umugabo ivyo biraca hari umugore akubitwa n'umugabo ahubwo umugabo akubitwa n'umugore hari umugabo akubitwa n'umugore ibaze nawe uwo mugabo ameze gute ariko uwo mugore nawe nta gaciro aho umugabo wiyo nika kanyaro nyene mwebwe iyo mumaze kuronka inguvu mukaronka amafaranga kurusha abagabo respect iragabanuka ivyo ntavyanze niyo mpamvu abagabo ba kera mu gihe aronse ahantu akora akajob ntiyemera ko umugore wiwe asohoka yaguma mu nzu akarera abana agakoropa agateka ubu ntivyaba bigikunda namwe bw'abahungu bumukunda abakobwa bakora nibatsware kubera ubuzima bwazimvye ariko mwe namwe oriyo kuvuga ati reka ko nkoze nawe akaba ari nkarakora reka dushire hamwe twubaka urugo ahubwo mwe muca muhitamwo kwigira mawe ngo muri ngo femme independante nemwe ari mukoronijwe rero nubukoronijwe nande uraza akantu kose urinda gusaba umugabo nubukoronijwe akantu kose umugabo akantu kose umugabo n'umwana gusaba igitumburo urinda ngo rindira papa niyo atahara kugurira kora umwana niyo gusaba igitumbura uvuga ati genda bagoye kuri botike so reka ivyo tubive ko rero twizire ku mwuga wawe wa film umwuga wa film muri rusangi n'umwuga ubona umeze gute mbega hoho n'umwuga winjiyemwo bigenze gute eske yari passion yawe canke wabigiyemwo kubera ubonye abandi bose barimo barabijamwo
oya ibintu vya filime ntabwo nabigiyemo kubera gakuku navyinjiyemo nkunda filime ndi n'umufana w'abakinyi ba filime numva nyene ngira ngo nico bonsaba kugira nkine filime no gitanga kubera donc narabikunda cane. Umukinyi wa filime yakwenspira ninde? Ni benshi ushobora kumbaza mu bakobwa canke mu bahungu. Urambwira umuhungu umbwire n'umukobwa. Ornella Mutoni na Kersi. Wow. Kersi Ngozi. Kersi Adnet. Adnet. Ajya mukobwa kweri ni tala ariko bo reka ndamuvugiye ko gatoya. Adnet arazi gukina filime kandi cyane ariko agaciro kiwe nibaza ko atakazi. Kubera ntakavyaza nk'umusaruro. Araza kabura akaza kongera kabura. Uri no misi arafatiriwe vuba araza. Ako kandi ngo vuba ngo ndaza ngo vuba ngo banyitege. Bakwitege vuba guti. Ni naka kanya nyene uyu mwanya ni wobonye n'ubufise ubwaba. So hama mu bahungu. Mu bahungu. Mr. Lay. Ramumva Lay. Ariko banza uri umunyengozi. Kubera Ray si umunyengozi. Narahabaye ntabwo ndi umunyengozi. Niyo mpamvu Ray umufana wiwe sana. Yo ndi umufana wiwe be na Chris ndafana. Ikintu kimbabaje ni kimwe. Wavuze ko ufana Ray ufana Adnet ariko Joachim yabahaye platform atuma bamenyekana atuma wowe umumenya ntibigeze umuvugamo. Ntabwo ndi umufana wiwe vyama avyumve nahari. Nambeshe. Basi ndero mupfa. Okay reka ndakubwire mu baririmbyi. Nta muririmbyi hari wewe wumva ufana cyane gusumvya n'abandi. No. Basi tuvuge ko utamufana muri film ariko basi umufana mu muziki canke mu muziki. Ko vraiment indirimbo aheruka gusohora nipo. Ubwo nakomereze mu muziki vya film abanza bihe. Urayizi. Ubwo ni bon iririmba gato. Oya. Naje kumugira publicité none. Nibisanzwe nuko nabare twabavuze. Okay. Yayikoranye n'aba mu queen video ni Monya. Zinda kubwibo bari. Bayikoranye video sindaba. Tego bujyajya we. Jesus. Ndayumviriza gusa video nta ndabona. Ibaze vraiment tugahiga ndashobora kurengana iriravuga. Tugahiga ama views impamvu yabuze kumbe. Bazumviriza ku maradiyo basha. Ni kubera iki uri umuntu wo muri entertainment ushobora kuvuga ngo umuziki ngo genda wumviriza ngo hano. Oya si imiziki yose. So hari ikintu nabonye rero ejo kirantangaza cyane. Ikintu yabaye. Hari stati washizeko ejo mu ijoro. Ndavuga ibi bintu nivyo. Iyo stati yavuga gute rero? Yari wewe uri kumwe na Nera. Uca wandika ko amajambo avuga ngo turaza kuyibacishiriza ko kuri screen namwe muyibone. Wanditse ati sinarinzi ko nyihisha ko nkuko kumbe uri njyajyambi uranyomije. Aho washaka kugera warahageze ubonye koba injyajya. Ububi bwawe naza nabubona injyajya gusa. Nutotokora twinshi two kwimyoza. Iyi stati ishatse kuvuga iki? Iyo stati. Mani Nera n'injyajya. Nera n'injyajya kandi cyane. Champaro Nera nari umuntu wiwe wa mbere wa hafi mu bintu bijanye n'ibi bintu vya film. Filme ya mbere amarasa amwe twari kumwe mu kurondera inzu canke mu kurondera ibi twari kumwe. Iyi filme isi ni Miss twari kumwe no mu kurondera inzu. Arambwira ko ashaka gutegura anniversaire. Ndamubwira ati nta kibazo twanshiremo. Ikintu cagiye kumbabaza neza kuri anife yiwe. Nariko ndaja no muri salo ndavuga ati ngira nje gushigikira umugenzi.
kumbe anife yo yarankuyemo arananyandikira arambwira ati ntuzoze uwo musi nyene ntuze kuza kubera iki ngo nakubwiye ko ntawe ukeneye muri anniversaire yanje nikokoye ndavuga ati kandi umukobwa mugenzi wanje ntegereza kugenda naberewe basi impuzu bamenyereye ku mafoto nguri izindi mpuzu mu mutwe ngende naberewe nkuremo igisuko umuntu akaca kugira ko ubujyajya nk'ubwo utazi nico mwapfuye ukanamubaza none byagenze gute twapfuye iki kugira umbwire nk'uko ntanagusigurira akaca gutwenga hari ubujyajya busumba ngaho wibaza ko ubwo bujyajya bwavuye kuki ni wabizi wenyene ivyiwe ni wazi ico yoba yarabukuye ko gusa je nabonye kari njyajya kuko nta muntu woteguza mu rubanza rw'iwawe kandi uzi kenshi ibintu buri kurakora muba muri kumwe kuwo musi nyene akaca kwandikira akakubwira nk'uko canke amakosa ari wawe nakosa ikosa nyabaki je fisi ngira mwombariza avuye ko ivyo bintu biba nera mwari musanzwe mubanye gute neza akenshi n'ahantu wasanga akenshi turi kumwe isi n'iminsi ni filime mwari musanzwe muri kumwe cyane aka kanya ko muri ko mutari ko maracana waka bizoca bigenda gute Zoca bigenda gute nivyakunda kanyica muri filime azonyica mvemo azi yaranshwa bigenze canke azanye ibintu vy'ubujyajya nabi nimba ari sene zari zisigaye nampereza amahera akwiye tuvaneko menye ko atabugenzi burimo ngo ndiko ngo ndakora ngo arampemba ngwaya ngo kubera ngo kajemo n'akamwana wa mama abakinyi ba filime ni ibintu twamwe twumva kuva na kera yuko hari abantu bamwe usanga badahuza ariko twahora tuvyumva mu bantu badasangiye ico no kwita nka groupe batarimo muri groupe imwe ugasanga abanaka nabo kwa naka ntibahuza ariko muri mwebwe biratangaje kuba muhuriye muri sinema imwe ariko aka kanya mukaba mutariko murahuza ahubwo yareka akanabigira na filime yaramaze guhera akaba ari haza kunyereka ubujyajya byari kuba binumvikana muganyere ku bujyajya na filime atarayiheza ega aho yashaka kugera yahageze nimba yahageze ni bon mugabo abakinyi ba filime muri ku bujyajya nari ku bujyajya yaranyumije anniversaire yari yagutumiyemo natse ko wabonye amafoto wabonye rero anniversaire yari imeze gute anniversaire we yari meze neza narabonye amafoto nawe mwarambonyemo ko mubizi ko ndumugenzi we mwarambonyemo ni ikintu naje canantangaje ahubwo sawa muri make aka kanya Roxana na Nera ntibacana uwaka ni kihe kintu cokorwa kugira we na Nera musubire muhuze sindavyibaza ico kintu cokorwa mu mwanya nkifise ishavu sishaka ko twanahura ngo tunavugane uramaze kumutelefona ndamutelefone tuvuganike ari nze nyiri kubujyajya nk'ubwo ndamutelefone tuvuganike ndamubwiye ampe n'insiguro ntayimpe uwo muntu wumva ari wo kwiriga usubira gutelefona ngo tubonane usigurire canke ngo bigende ukunuko ibazi nk'abantu babonye ajya amafoto bazi ko kenshi twaba turi kumwe nimba ari mw'isoko nimba ari hehe nimba ari filime yaba ari karategura twaba turi kumwe nimba ari kuja kugira sinumva n'ukuntu nabisigura akenshi basigashoboka tuba turi kumwe nimba ari n'amajoro kenshi turara ari karategura ibintu vyiyo mba ndimo nkemera nkarara ntaryamye ariko akaca aza kunyereka ubujyajya akanyereka neza ko ari njyajya hari abantu bavuga ko iyi industry irimwo umwanda kabisa irimwo ibintu vy'ishari tuvuge ko ivyo bintu bavuga ari vyo canke biri muri bamwe si bose ntabwo ari bose ishari ririho ariko ntiriri muri bose
none nko kubona umuntu nka Nera vyari vyitwa yuko mwizeranye akugira ibintu nk'ivyo onya umuntu wo kwizera wumva arinde naje nivyo vyantangaje. abantu bitega ikirere inyuma y'ibi bintu niki kintu ugiye gukora kugira ntanwe warakurikirana iyi filme ntihagire kwiburira irengero kuko uri umuntu warufisemo hore niniya cyane muri cinema nibaze ko mu gihe rero tuba muri nko maracana waka kumbura ukayiburamwo harakanovera rya filme yotakaza tegereza gatakaza nyene nandondere wenyene ubwiwe wandondere apana je ngo ndamurondere tuvugana sabe pardon ariko nawe ushobora gusanga afite isiguro rega yumvikana ugasanga ni uri mu kosa reka ivyo tubireke kubera atari wewe ntushobora kubimenya kandi umwanya uri kuranyumviriza ndi je nyene ntushobora kubitahura so reka zo turondere Nera nawe aduhe version yiwe ifilme aka kanya bimeze gute iriko irasohoka duha umuco filme iriko irasohoka isi n'imisi none umunsi nabonye umenga bayisohoye no muri groupe none baciye gukuramo groupe ya staff ya Manera Fence narayivuyemo ariko hari abo nabonye kuri stati babishitseko tuvuge yuko rero umwanya n'umwanya ishobora guhagarara kuko ushobora kwitura ubutungane kugira bagutunganirize n'ubundi rega bategerezwa ko ntunganiriza so reka twizere yuko ibi bintu bitazogera kure kuko ntibiryoshe turimo turiyubaka turimo turagerageza kuraba yuko iyi industry hari ahantu twayikura hari n'ahandi hantu twayigeza si vyiza rero gukora ibintu tudahuza n'abandi bantu dukorana so niki kintu wasaba abantu bamaze gukunda yo gatwe kawe wobasaba iki abantu bamaze kunkunda icambere ndabashimira cyane ikindi ndabasaba nukunkurikirana mu mafilme yose nabandi ko ndaboneka namwe bansapotinge bantera intege ikiganiro tugisozerere ngaha anya nibaza yuko abantu baravye kino kiganiro hari ikintu bakuyemwo gishobora kubigisha Roxanne nawe ndagushimire cyane ku kanya waduhaye namwe mwakoze cyane sezera abakunzi bawe abakunzi banje abakunzi ba Yaga Tech au revoir mubandanye mudukurikirane amakomantere yanyu turashaka yes reka nagushimire nawe muntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho rwose ubahwe big up on yourself.